uravye abantu bari bahari barashavuriye umurozi bavyagenze gute abantu kuba baramushe baranavyerekana kubera no musi hano hiwe hari gasekebuye urupangu rwiza harimo imashini zihura no musi ntani imashini zisya donc ntani tafari geretse kurindi ibintu by'uburozi buteye imbere bigiye kwaduka hano mu Rugombo kuko haruhande yaho hariho n'ibindi biheruka kuhaba abasuma ibintu by'umuntu araho gushika naho umuntu afata amagara yabo y'abagabo ayashira no bugahanga agenda rero ibyo twabonye n'amaso yacu donc ibihimba vyirondoka vyarimutse biravaho vyahora biraje mu gahanga yego kuberana uwo muntu yabikoze yaregeranye n'uwo wundi n'undi yakoze ibyo bindi yitwa Ndabarusha babantu ibitsina byabo biri mu gahanga bisanzwe biba mu kibanza cyabo babandi bahora bavuga ngo biyunguruza ku tudege tutanwa igitoro yego udutaro barabahino jewe nta uranyunguruza ariko nsanzwe ndabyumva nkaza mbona utundi dushengeri duca hejuru mu masasta y'ijoro ngiye nko gusoba cyangwa kwihagarika nkatubona ariko nkavuga ati abona akazomba ngo abona abarozi baciye ako ntabyo ndabona ariko nk'akarore nk'umuntu yombwira ati tuje nko muri Amerika akanyunguruza nko kuri akanciza muri Amerika neza ariko none nafise visa je no donc icadutangaje rero nukuntu yageze agahara hajya ku munara hejuru akaramutsa abantu nta kintu mwafashe ntana hejuru nta mungenge oya nta yuriye gute hariya hejuru kandi kugira agaruke kandi hasi habaje kuko utuntu nyene tureba n'ukuntu Okay, yes. Tubaramutse tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Omdi Changement ndi mu ntara ya Cibitoki. Ezra neza mu Rugombo. Aho twaje kuraba umuntu nubwo tutamubonye ariko reka twumve ivyiwe. Ubushize mwarabonye ku munsi w'ejo vendredi haheze umuntu yimanitse araduga yurira umunara ariko naco yabaye oya asharurutse kazo baramukuye ko bamumanitse yego we tugiye kuganira ni inkuru za Jonathan Jonathan atari inkuru mbarirano we waravyiboneye je nageze ko ritere no tuvideo tumwe yadufata na telefone yawe hejuru ariko araramukanya n'abantu na telefone yawe okay ujya muntu nkuko we yavyumvise byatanguye gute mbo tweba tubarira ati ni ngo yakoreye mu boss none ibyo twumvise yego kuko rande bavyumvise ko bavyagiye baravugwa n'ahandi mbo mu boss amukorera ameze angahe atamuhemba hageze yuko amwisuza baca marati urazi rero ngo urabona umunara uri ngahe impande yiwanje bara ndonke umunara uri impande y'iparasara yiwe yinzu y'uwo mu boss ati wenzo bazogutora hariya hejuru kandi uwo munsi nyine mbo yabimare no munsi rurande birabaye none ikibazo mu by'abantu tutatawe twe twaramubonye ari hejuru yego eske yari yurije canke yisanze ari yari bo twese nta numwe yabonye kumyuriye kwera no kugira veyo twabimenya harutuntu twaje turakogwa umuntu abona aramanuka donc après y'amasaha nk'atanu ari hariya hejuru yari hejuru kagira iki donc icadutangaje rero nukuntu yageze agahara hajya ku munara hejuru akaramutsa abantu nta kintu mwafashe ntana hejuru nta mungenge oya ntaki none amaze kururuka mwamubonye n'umuntu ubwenge burimo nuno musara bari normale oya nuno musara normale bacamufashe mu butungane abanze bone ko sinzi ko bibo kwira umupime psychologique ma canke ari kugira donc kabanza amuterete donc kimwe mu by'abantu rero batatahuye ni gute umuntu yurira ku kintu kiri mu miyaga nkuba ntikimufate ico naco twese cyatubabaje bati none yuriye gute hariya hejuru kandi kugira agaruke kandi hasi habaje kuko utuntu nyene tureba n'ukuntu babuso nk'ico gihe ntabwo wari ufise kuba wofata ujya nyene kugira mangetengete ngo yabanje kuvuga ngo njene ni mumbise mwigize y'abantu ngo genda ndamumanure bwa mbere yarabivuze je nasitseho
abantu bavuga ngo yamya bivuga bwa mbere ko je higera naragezeho ndafata n'utubiro mbere na telefone ariko ivyo kubivuga je sino bitemo yati yarabivuza ariko abantu barabivuga yo ati kugira musize hata abantu bahari inenda abantu baviyeho amanda mu ndamumanure ariko umva ubutumwa no cyo telefone nyame amabize hageze yatwa tweva kuno muntu havagira ikibazo yego hama ibindi tuhamenye ko bitunganye umuntu yaruruse pepe nyene tamyaga nk'ubumufasha donc kugira umuntu yururuke donc mu buryo barabanza barukata kuri antenne mugaba kiduga n'umwanya wose yamaze mu muyaga nkuba warurimo warayemwo none ivyo uravyumva nk'igitangaza ubwo sinabitahu none cyangwa n'ibintu byo kudodobereza umuntu egagiye abantu banka umuntu ugasanga batega kudodobereza ujya muntu koko n'umuruzi mu Rundi dusaye tuzi kumenga urukurukuru niyo nkuru ntawo byo bizaca bihakana kandi kugira anuru kwa muntu hariya amasatano yaramazeyo nuko abateza baze bagashikanaho bagashika mbo bagahagarara hajya nituko byagenze ntundu tubona aramanutse karamanuka donga n'umutwe adakwije genda avuga amajambo gumagira ibintu y'amasari yereka abapolisi abagirira amasari ari hejuru urupangu nyene ahantu hari iyo antenne byo ko yari umuntu atakiri normal nyene ari mu yindi mind. Okay, we wari uhari rero imura nkubone uravye abantu bari bahari barashavuriye umurozi bavyagenze gute abantu kuba baramushe baranavyerekana kubera no musi hano hiwe hari gasekebuye urupangu rwiza harimo imashini zihura no musi ntani imashini zisya donc ntani tafari geretse kurindi barabomoye apana uno musi uzo kwagera donc bahabomoye uhagera urabe usanga itere yose ntobamye ko n'itafari ryahigize hano umushinge w'inzu warahigize urabona ibintu by'ibisigara by'ibisimasi bihari igiti cy'umwembe gihari imbere y'inzu donc abo nabantu bababanyi ababanyi ano muri katido babajwe n'ukuntu usinzi ka bivenye ukuntu barababanye nyene n'igiti cyuwe cy'umwembe kiri imbere y'urugo yiwe nta mugore yarahatunye n'umuntu umugore wari n'umusari ku ikomine n'ubu niyo babaciye baramufashe kugira kugira abantu ntibamugire nabi n'abantu nyuma barashavuriye umurozi none umuryango we baca bagira ari cyo bati umwana nyamba umwana w'imbebe azurwaho gwa nyina mbone byo biba donc no musi n'umwana wiwe umuzi kuri bamubonye aho hantu ndaziyo yacegera kaza kusa abatese ni beza barabufashe baramujakara bamukingira byose ubu nisa apare ko ibyo bintu byo byononekaye n'ubuzima bwabo ndazi ni bwiza bareze imbere y'ubutungane ni sawa ku mazina nitwa Abenimana Izahake Zaki batazira Collins ikoresha umwanya Collins ikoresha umwanya wo mu rugo tubasanze hano hantu ni kuri nzima ni nzima kuri saga bare ndogondogo ako nujewe kinene kuvuga nsanga navuze ngo ndogondogo yego bijya biba we niho waruri bo bijya biba ni kuvuga bajya abantu n'ababanyi yabujya yakoze bijya bintu n'umubanyi rumva ko yarasanzwe atunze n'umukozi nyene aba impande yawe aba ari umubanyi wawe none mwebwe nk'ababanyi biwe mwe mwari musanzwe muzi ko ari uwo muntu ni kuvuga ibyo bintu urazi ko abantu hari abantu hamurunwarunwa agiye wumva babivuze ku munwa bakabicishamo ati nyamuntu ameze neza ariko bivanye no kutaramwifatira babigoye kugira ngo uzane ama preve yego mugabo nta muntu yari bwagire nabi akoresheje amangetengete oya nta muntu yari bwagire nabi akoresheje amangetengete ariko amajambo nyene mu gisagara canke mu quartier dusanzwe dutuyemo vanaki tukiri bato twara tubyumva ariko ntago twari twayibone live hano mu Cibitoke canke muri no komine yanyu Rugombo yego none ibintu by'uburozi birahavugwa cyane byari bisanzwe bibaho ni kuvuga hari komine yitwa Mugina mu ntara Cibitoke niyo komine yahora yubashwe ni kuvuga ngo aho hantu uhaseze n'amazi wategerezwa kumva ko utashe bamaze kukugira nabi bivanye nuko bari basanzwe bahaza ariko ibintu by'uburozi buteye imbere bigiye kwaduka hano mu Rugombo kuko haruhande yaho hariho n'ibindi biheruka kuhaba abasuma ibintu by'umuntu araho gushika naho umuntu afata amagara yabo y'abagabo ayashira no kugahanga agenda rero ibyo twabonye n'amaso yacu
donc ibihimba vyirondoka vyarimutse birava aho vyahora biraje mu gahanga. Ego kubera uwo muntu yabikoze yaregeranye n'uwo wundi yakoze ibyo bindi yitwa Ndabarusha. Mugabo yabigira bamwibye. Yabigira bamwibwe wewe ntago yagize nabi ngo bafate ngo n'umuntu ariko araroga cyangwa nuko yashatse kugaruza ibyiwiwe. None barahavuye barabimuzanira. Barabizanye nibyo bari babiguzije mwe mu ibitoro nibindi barabizana barasubizanya ibintu biratora inzira bantu ibitsina byabo birimuka bisanzwe biba mu kibanza cyabo. Ariko bisa nk'ibitumvikana. Ibyo twarabyiboneye n'amaso yacu mu Rugombo nta kintu cyoroshe. Niyo mpamvu ubona mu Rugombo aha muri komine Rugombo dufise centre ya Cibitoke ku ntara. Ni kuvuga abantu benshi bakora business mu Rugombo bajya kuba ku ntara banye nuko mu Rugombo basanzwe bahaza uko hari gihe usanga ufise kioske cyangwa ufise iduka we bakwiyumvira batakumenyereye dafise nako kantu nk'akavuvu kumbure abantu basanzwe bakoresha ibivuvu gasanga kumbure kioske yiwawe irahiye iyo wundi mufatanya ari yimbaho nigire ni shengeri risha ntaje n'ikintu kimwe gisha cyangwa urubaho hari byari bifatanye. Yego twese twama twabonye kioske zisho gasanga zimwe n'izimbaho izindi ntago ari zimbaho gashusanga imwe yahiri hagati y'izindi kioske nka 20 ariko asanga izindi zirakomeye. Okay, kimwe mu bintu bitangaje rero donc bijanye n'ivyo vy'amarozi. Yego wavuze ngo ntimwari bwabone ubwo burozi buteye imbere. Yego none kubgawe uravye hari yabona bonye batangiye kugira kama commentaire ngo ujye muntu ngo uretse ko yabikoresheje nabi n'ubundi n'umuhinga. Ubwo buhinga burashobora gukoreshwa mu nzira nziza. Ni kuvuga kubasanzwe babikoresha ariko nkatwe twemera Imana umuntu akoresha amasengesho. Ushaka kuca mu nzira nziza uja kumavuga senga Imana ikabitoza inzira. ino koresha umwanya ari abantu babandi bahora bavuga ngo biyunguruza ku tutege tutanwa igitoro. Yego udutaro barabahino. Jewe nta uranyunguruza ariko nsanzwe ndabyumva nkaza mbona utundi dushengeri duca hejuru mu masasta y'ijoro ngiye nko gusoba cyangwa kwihagarika nkatubona ariko nkavuga ati abona bakazomva ngo abona barozi baciye ariko ntabyo ndabona. Ariko nk'akarore nk'umuntu yombwira ati tuje nko muri Amerika akanyunguruza nko kurakade akanciza muri Amerika neza ariko no nafise visa je nogenda kubera no ndiko ndahiga ubuzima. ari bakunda kuvuga ngo ubushakashatsi bw'abanyafrika bwitirirwa shetani mugo bw'abazungu bwitirirwa Imana. Yego ati kuba tubona indege iguruka tuvyita ibisanzwe muga kubona agataro kaguruka tugace tuvyita ibidasanzwe. Ni kuri bibana ibyo two bitandukanya mu byo bubiri kimuntu yakiriye. Ni kuvuga umaze kwakira ko ibyo abazungu ari byo biteye imbere canke ibyo abirabura ari bya shetani. Ni kuvuga byakira uko nyene bivana n'icyo umuntu yakiriye mu mpande zibiri. Yego okay, ikintu cagutangaje ubonye ivyo vyejo turangiza. Ni kuvuga ikintu cantangaje muri ibyo bijya bintu byabaye bigenekerezo rya 27 z'ukwezi turimwo kw'icenda 2024. Je nari njyamye muhira ko bajya abantu bose yabujya mukozi yabajya n'ujya mukoresha wiwe n'abantu bari ruguru yiwanje je mba hepfo yabo. Jewe umudamu yarambyuye nijyamiye ambwira ati reba umuntu badugijeje kuri anteni. Iyo anteni dusanzwe ari anteni tuzi kare anteni ndende ipima metero 60. Buryo umudamu ambyuye ndavuga ati cebyo ntaga byo noza kurebyo nibisanzwe ibyo birashika abarozi bakaroga. Uwo muntu nkazabona aguma yakura abantu ariko ababibonye mu gatondo ariko araduga baramufashe bazamo ko baramubuza kuduga kuri anteni birabananira. Yahaduze ngo umunota umwe yaduze mu masaku kandi ngo yari yambaye iboka ntabwo yari yambaye ipataro iboka yagiye kuyikura mu nyuma ageze hagati na hagati ngo muri anteni. Ariko inkuru umwana isubira inyuma bakitubwira nyene switi nyene byagenze byagiye bikurikirana batubwiye ko ari umubosi yitwa Ndabarusha kandi Ndabarusha twanzwe tumuzi kwiryo barabara asanzwe afise imashini ihura abadamu bacu bose niho bahuriza ubududu yaba ukoboza ibigori no guhura ubududu byose babikorera ngaho
hama akaba yarasanzwe afise umukozi wiwe kumbure bakaba bafitanye amatati yuko umukozi wiwe yari yamubwiye ati nyamara je nshaka kugira ngo ikintu ibyo nzokora muhira bizotera imbere bivanye n'ibyo nagiye nkora nkuye ku mafaranga umushahara uzompemba nshaka nzoshikane mu rugo ikiboneka. Hama rero uwo munsi utaragera w'ibyo bintu byabaye hari ejo wari umunsi wa kane wari umunsi wa gatanu kuwa kane ngo bashwanye haboneka abantu baza kubabangurukanya mu gushwana kwabo mukozi ariko rishyuza boss wiwe amafaranga yakoreye. Hama rero nuko uko abantu bagenda bavuga ko yamubwiye ati ngurabona kajya kantu kanyoni yo kari hajya kuri antene yo nawe nzogusha nzoguha igihano. Hama umba rero uwo mukozi we yamubwiye ati nyamara je ibyo ntago byokunda uteza kuma amafaranga yanje imba yamuhaye igice biherera mu gushwana. No twagiye twumva rero bukeye bwaho kwa gatanu kwigerekezo 27 umunsi wa gatanu uyu mwaka nyine turimo nuko kwezi kw'icenda kumva amajwi menshi umuntu ariko aduga ariko avuga amajambo adasobanutse indimi zirasobanutse. No kwamarira abantu benshi abadamu bacu bajayo baja kureba abana barajayo ni kuvuga intara yose ya Cibitoki ni kuvuga nibitoro n'amadeplacement arazimbye cyane kuko kuva mu ntara ujaho hantu mwiyo komine iri ku mupaka ihanura n'u Rwanda hamwe na Kongo ibiciro byari bizimbye cyane uko byari ibintu bitangaje ko n'umuntu ari kuri anteni ibiciro byo kwinguruza byace bizimba kubera ikintu kibaye byace bizimba basanga abamotari ko bahega abantu baheka abantu babiri canke batatu. Urumva byari bitangaza ko n'umuntu hagarara kuri anteni ku gasongero hejuru ahaguma yaya amaboko ukuntu yoba yaduze n'umuyaga nkubari urimo ntiyigeze afatwa nta kintu na kimwe yigeze aba ukabona naho hari nyene hari hano kuri byari ibintu biteye ubwoba ariko twarashimiye Imana cyane tubonye bimaze gutora inzira akamanuka. Abantu barashimiye Imana cyane mbe baratamba n'igisirimba. Yego ibintu byarangiye neza vraiment nubwo kumbura uwo muntu havuye haboneka abantu bafise agashavu kumbure baronona ibyiwiwe ariko byukuri twe twashima Imana ko twabonye uwo muntu avuye hejuru amahoro. Yego uruhara rw'abajejwe intwaro rwabaye uruhe urumva bo baratwaye wo yarozwe n'uwaroze mugabo abanyagihugu bamaze kugira ishavu bakaza kubomora hajya hantu abakuru b'umutumba n'abahanuzi abakuru b'umutumba baraje haraza urongoye ikomine yacu ya Rugombo ariwe mustanteri haraza urongoye intara yacu nziza ya Cibitoki ariwe buramatare baraza barahumuriza abene gihugu bo baregeza abene gihugu inyuma kugira ngo bagabanye ibintu byo gutera amambuye. Abanyagihugu abene gihugu amaze kwegera inyuma niho muntu yaciye afata gahunda yo kumanuka. Ukuntu yahamanutse nta n'umunota nta n'iminota 2 yahamanutse. Yaboneka ko byukuri kumbura ari ibintu baba bamushuhiriye koko aho hantu urebye n'abantu bajayo kwestara antenne nibyo yasize yononye hejuru mu nyuma haravuye haboneka abantu baba technicien basanzwe bajeje by'ama antenne nyene baraduga hejuru urebye nyene baduje biprotege bo bagende bibusha biprotege nyene ubwiwe yahamanutse baboneka katari umuntu byukura komeye. Yego ujya muntu yarasanzwe avuka muri kano karere oya amakuru dufise bisa amakuru ko yarasanzwe avuka mu ntara ya Bubanza. Yego okay Lenda ushimire cyane Mutama murakoze namwe kuba mwatugende murakoze. Okay Agaciro Media tubashimire cyane ku mwanya namwe mwafashe kino kiganiro mu gisangiza abandi naho ubutaha mu kindi kiganiro bye bye. Sawa murakoze. Kandi twakwibaza abantu ko twari kuri shakiyaga gito ngira nico gitwa Dogodogo kuri Saga Plage Dogodogo. Yego hameze neza hariyo nakayaga kandi nico kiyaga cyonyene kiri mu Cibitoke naka ndiko nagira publicity ariko abantu bashaka gutembera ahantu hameze neza hatuje nakajagari ni bwa bumwe ni kuri Saga Plage Dogodogo. Mwese simbona ariho mwaje guteramira. Yego ni kwibara rya gatatu. Ni kwibara rya gatatu. Yego okay murakoze naho utaha cyane ni bwa bumwe.